kaze isango ryacu rirageze ryaho tuzomara amezi asigaye imbere yo kumwaka urangira twigira hamwe Catéchisme twita Catéchisme y'aba puritain yatorokanijwe na C.H. Spurgeon mu mwaka w'1855. Ukaba ufise umugenzi umwe canke babiri mwaganiriye kuzoganira hamwe Catéchisme canke ukaba wifuza kuyikorera mu muryango n'abo mubana, ni wa mwanya udasanzwe muramanza mukayumviriza umwe wese ukwiwe, haba mugafata umwanya muri iyo ndwi mugahura kugira ngo mumere nk'abagura gatoyi ivyo natwe tuba twashikije muri weekend. Mwamara kurangiza no kumvikana ko ingene mukwiye gutahura ico kibazo n'inyishu, hanyuma mugashobora gufata ku mutwe ikibazo hamwe n'inyishu. Kazi ndize ko tuzomara ibihe vyiza rwose hamwe muri Catéchisme y'aba puritain yatorokanijwe na C.H. Spurgeon mu kinjana ca 19. Kazi. Yeah, like a desert here, I need your living word for these dry bones. Jesus, fill us up again with your presence flowing deep within. New life begins as the deer pants for the water. So much Kaze iyi Catéchisme y'aba puritain igizwe n'ibibazo 82. Imana idushoboje tugafata ku mutwe ikibazo hamwe n'inyishu kugira ngo bisigare hagati yacu, bisigare mu bwenge bwacu no mu mitima yacu. Rero no mu turatangura ikibazo ca mbere citwa ngo niyahe intumbero nyamukuru y'ukubaho ku muntu. Niyahe intumbero nyamukuru y'ukubaho ku muntu. Inyishu: umuntu ariho kugira aheshe Imana icubahiro, yongere ayinezereregwe ibihe vyose. Niye ntumbero nyamukuru y'ukubaho ku muntu. Inyishu: umuntu ariho kugira aheshe Imana icubahiro, yongere ayinezereregwe ibihe vyose. Tumaze kumera nk'abaganira gatoyi kuri kino kibazo hamwe n'inyishu, abariko rasengera mu miryango canke abagenzi muca mugerageza mugafata ku mutwe ico kibazo niyo nyishu, ariko mwamaze guhuriza hamwe kubijanye n'ingene mukwiye gutahura ico kibazo niyo nyishu. Intumbero nyamukuru kumva ari uguhesha Imana icubahiro, ari kubaho kubw'icubahiro c'undi muntu atari twebwe. Biratandukanye rwose n'ingene akameremere kacu gakora. Kuva tukivuka tumva umenga hariho inkomezi z'icaha zidukoreramwo, zama zidusunikira kubaho ku bwacu, zama zidusunikira ko isi umenga izunguruka kuri twebwe, aho umenga ibintu vyose biriho n'abantu bose bariho kugira ngo badukorere canke bashitse ivyo twe dushaka kugira ngo tubeho neza. Niyumvira yuko ari ikintu gikomeye rwose cane kwama twiyibutsa yuko tutariho ku bwacu, naho hazokwama hariho muri twebwe akantu kagerageza kudukwegera kubaho ku bwacu, kubaho ku bwawe, aho uba le centre, aho uba umwitwaririko nyamukuru wewe y'ikintu cyose uri kurakora n'impamvu uri kurabikora. Iyi ni inkurikizi y'igikorwa c'icaha muri kameremere kacu. Iyo turiko turageza kwiyumvira intumbero nyamukuru y'ukubaho k'umuntu, bidusubiza ahantu dusubira kandi tukiyumvira ikintu kiri inyuma yacu, tukamenyereza imitima yacu yuko tutariho ku bwacu. Intumbero yo kubaho kwacu ari intumbero ituma Bibiliya igenda irabohora muri twebwe izo nkomezi za kameremere kama kadukwegera kubaho ku bwacu. Iyo tuvuze n'icubahiro c'Imana tuba tuvuze iki? Muri Catéchisme yose nzokoresha puritain yitwa Thomas Watson, aho agerageza kwagura rwose cane ino Catéchisme mu gitabo c'impapuro zirenga 300, kandi nyimba Spurgeon abaho mu kinjana ca 19, abantu benshi yasoma baraho mu kinjana ca 18 n'ikinjana ca 17, kandi nimba hari umuntu Spurgeon yasoma kugira ngo amufashe kugira ivyizerwa bitororokanye neza, yari uyu muntu yitwa Thomas
Watson igitabo ciwe citwa Body of Divinity, nico tuzogenda dukoresha kugira ngo twagure iyi Catéchisme. Arabaza ati icubahiro c'Imana ni iki? Icubahiro c'Imana kiri mu buryo bubiri. Ubwa mbere hari ivyo twita la gloire intrinsèque, canke ni icubahiro gifatanye n'uko Imana imeze, gitandukanye n'ibintu bikorwa inyuma yayo, ivyo twe tuyibwira, ivyo twe tuyikorera. Hari icubahiro Imana ifise gifatanye n'uko imeze. Ico ntigishobora kwiyongera ko canke kugabanuka na gatoya, kuko ni igicubahiro cuzuye. Tuyita la gloire intrinsèque kubera ubwo bwiza. Imana ikeneye kwibwirwa ko ari nyecubahiro. Imana ikeneye kumva ari Imana kubera twabiyibwiye canke ivyo twakoze biha agaciro. Ariko hari icubahiro ifise n'ubwiza ifise bifatiye kuri kameremere kayo gatunganye, kagororotse, katari mwicaha, mu bubasha no mu nkomezi biri muri yo, mu bwenge, mu kuri, mu bugororotsi, mu rukundo. Eka ibintu vyose biyigize ibifise mu buryo bunengesereye, ku buryo vyose hamwe bimera nk'ibiserura ubwiza budasanzwe bw'akameremere kayo. Ariko kandi havyo twita la gloire attribuée, ni ngene ibindi bintu biri inyuma yayo bihokonesa canke vyemera ico Imana iri, hanyuma tukabiyibwira, hanyuma tukabaho uburyo buserura yuko tutahura kandi twemera kandi twakira uko kuba kirumara, uko kuba gaheta kw'Imana. Niyumvira ko mu buryo bwegeranije arico twokwita icubahiro c'Imana. None duhesha Imana icubahiro gute? Ko twavuze ko intumbero nyamukuru yo kubaho k'umuntu ari uguhesha Imana icubahiro kandi tukayinezererwa ibihe vyose. Duhesha Imana icubahiro mu buryo no kwita mu buryo bune, ngira nkoreshe a zine: appréciation, adoration, affection et abandon. Ubwa mbere duhesha Imana icubahiro mu kuyaprecia, ningene dutangarira iciri, hanyuma tukayifata nk'Imana iri hejuru gose cane y'ibindi bintu vyose, igahabwa agaciro gusumba ikindi kintu cose. Ikaba ari Imana twumva yitandukanije n'ibindi bintu byose vyiza bikomeye vy'agaciro bidukikuje. Zaburi 148 umurongo wa 13. Ubwa kabiri ni ingene twunamika ibitugize vyose tukavyunamikira iciri. Nehemiya 18 ku murongo wa 6. Mbere wanashaka ijambo adoration ryakuwe mu kigiriki proskuneo kugira ngo ritsindagire iri jambo tubona muri Nehemiya ryo gupfukama ugashikana umutwe hasi. Ningene ibitugize vyose bicira bugufi ic'Imana iri. Ubwa gatatu naho ducira bugufi ic'Imana iri, tukamanuka tugashikana hasi gose amavi y'imitima yacu, iyo Mana kandi turayikunda, turayihahamira affection. Zaburi 73 umurongo wa 75. Ninde wundi Mana mfise mwisi atari we, kandi no mwijuru nta wundi mfise atari we. Iyo Mana irahahamigwa. Ubwa nyuma abandon, iyo Mana turayirekurira. Nibiherera mu bigumbagumba vyo gutangara, mu bigumbagumba vyo gupfukama, cye mu bigumbagumba vyo guhahamira. Bitegezwa kwiserura ingene twarekuye ubugingo bwacu ngo ibeho ariyo iburongora, ariyo ibuganza. Biraserukira muri obeissance, biraserukira ingene twifata, biraserukira ingene twakirana umutima uciye bugufi kandi uryohewe ivyagezwe vyayo. Biraserukira ingene dutakaza uburenganzira bwo gukora ivyo twebwe dushaka kugira ngo dushitse ubugombe bwayo mu buzima bwacu. Turirekurira iyo Mana ibereye vy'ukuri gutegeka ingene ukubaho kw'ibiremwa vyayo kwiye kumera. Kandi turavuga ati mbega nihe ntumbero nyamukuru yo kubaho k'umuntu? Umuntu ariho kugira aheshe Imana icubahiro, yongere ayinezereregwe. Abantu batari bakeyi cyane cyane duhereye ku muntu witwa John Piper, niwe yagerageje kwiyumvira nimba iryo jambo ritarimwo akantu kotuma twiyumvira yuko guhesha Imana icubahiro hamwe no kuyinezererwa bishobora kuba ibintu bibiri. Abantu bari muri mouvement réformé canke abantu bagerageje gutsindagira ibijanye n'impinduka ya réforme mu 2016 cane bitwaje canke bafashijwe n'inyigisho za Calvin mu gitabo ciwe Institution de la religion chrétienne abo twita la réforme. Hari ukuntu batandukanije icubahiro c'Imana no kunezererwa Imana, guhesha Imana icubahiro no kwinezererwa, ku buryo umenga ni ibintu bibiri bigize intumbero yacu. Ariko hereye kuva kuri Jonathan Edwards
hamwe na John Piper novuga ntiyameze nk'umunyeshure wa Jonathan Edwards nawe nyene yabayeho mu kinjana 18 kandi yari puritain umupasitori yakoreshejwe mu bihe vy'ikanguro hariya mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe George Whitefield na John Wesley nabo nyene bariko baranyiganza ubwongereza bakaza baracira muri Amerika bakaza baratsanya umucanwa. Niwe muntu wa mbere mu buryo buseruye yagerageje guhwanya icubahiro c'Imana hamwe n'umunezero wacu. Muri bihe vyacu umuntu wa John Piper yatanze ingufu ziwe nyinshi no kwandika ibitabo vyinshi harimo igitabo ca Desiring God kugira ngo yerekane yuko guhesha Imana icubahiro no kuyinezererwa atari ntumbero zibiri mugabo ari ntumbero imwe inywanye. Ati mu vy'ukuri iyo Imana tuyinezere tugashira umunezero wacu wa mbere muri yo niho ihabwa icubahiro, niho dushitsa cacagaze kuvuga ngo ukunda ishura w'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose. Nuko intumbero nyamukuru yo kubaho k'umuntu no kugira ngo aheshe Imana icubahiro mu kuyinezererwa ibihe vyose, nkuko John Piper amera nk'uhinyanyura kano kajambo ngo yongere akagasubirizana mu kuyinezererwa ibihe vyose kugira ngo yerekane ingene guhesha Imana icubahiro no kunezererwa Imana ari ntumbero imwe. Rero twogereza tukishura tuti umuntu ariho kugira ngo aheshe Imana icubahiro mu kuyinezererwa ibihe vyose. Mu kanya turabandanya ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri kivuga ngo mbega Imana yaduhaye iki kidufasha kubaho tuyihesha icubahiro? Mbega Imana yaduhaye iki kidufasha canke kiturongora kubaho tuyihesha icubahiro? Inyishu ni ijambo ry'Imana arivyo vyanditswe, vyera, bigizwe n'isezerano ryakera hamwe n'isezerano rishasha. Niwo murongo twahawe udutumbereza guhesha Imana icubahiro. Igice ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca gatatu kuva ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 16. Hari abantu biyumvira ko dushobora guhesha Imana icubahiro, dushobora kuyinezererwa canke kuyinezereza umwe wese akabikora uko avyumva pourvu que aba ari sincere. Muramaze kumva aya majambo ati ntaco bitwaye ingene umuntu abikora, ariko abikoze bivuye mu mutima Imana iravyakira. Ni nkaho tuba tudugije imitima yacu n'ibigumbagumba vyacu yuko iyo vy'ukuri ibigumbagumba vyacu vyose bitumbereye gukora ikintu uko tugikora kose n'ingene tugitahura kose ntaco bitwaye. Imana iraba mu mutima nkuko dukunda kubivuga, ariko mu vy'ukuri Imana ntiraba mu mutima. Ubwambe na mbere iraba ijambo ryayo, iraba yuko ukuntu yagenye ko ihabwa icubahiro ariko turiko turabikora. Dusanzwe tuzi ko abanyecubahiro batandukanye udashobora kubanezereza cyangwa ngo ubakorere uko wewe ushaka. Na bon sens yacu n'ubwenge bwacu busanzwe butwereka yuko iyo umuntu ari umunyacubahiro umukorera kandi umunezereza nk'uko nyene yagenye ko bikorwa. Rero hano guhesha Imana icubahiro cyangwa kuyinezererwa ntibihagaze ku ingene wewe wumva ibigumbagumba vyinshi, wumva bikwemeje yuko ivyo uriko urakora wabikoze n'umutima wawe wose. Oya, bivanye n'ingene uriko urashitsa ijambo ry'Imana, n'ingene uriko urahesha Imana icubahiro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga iyo Mana kandi rica inzira ingene tuyihesha icubahiro. Ikibazo none iryo jambo ry'Imana rikwiye kuturongora ingene two turashitsa ya ntumbero yo kubaho tuhesha Imana icubahiro mu kuyinezererwa. Ryojo none twomenya gute ko ari ijambo vy'ukuri ry'Imana? Nashaka mbere nkatanga ibituma bitandukanye bivy'ukuri Bibiliya ari ijambo ry'Imana, naho hari ibituma vyinshi gose, ariko nashaka nce ku bituma bikeyi fashijwe na Thomas Watson muri Body of Divinity kugira ngo tumere nk'abasubira kandi kwiyegeranya mu bijanye no kwizera Bibiliya vy'ukuri ari ijambo ry'Imana. Ubwa mbere injo twita la préservation des Écritures, ni ingene Bibiliya yagiye irazigamwa ibihe vyose, yarazigamye iyi myaka yose. Ni Bibiliya yanditswe novuga ni ibitabo nka 5 vya mbere vya Mose twita Pentateuque vyanditswe nko mu kinjana ca 15 imbere ya Yesu Kristo. Hanyuma ibitabo vya nyuma nk'ivya Yohana biza kwandikwa mu mpera y'ikinjana ca mbere inyuma ya Yesu Kristo. Ni nkaho tuvuga ko Bibiliya yanditswe mu kiringo c'imyaka 1600. No musi nyuma y'imyaka 2000 irenga tubona Bibiliya yarazigamye, kandi yazigamye mu buryo bubiri. Yarazigamye abansi bayigwanya bayiturutse inyuma, muravyibuka barayigwanije, abaromani baraturiye Bibiliya, Abayisilamu mu kinjana c'indwi baragwanya Bibiliya kugira ngo bayiturire. Ejo bundi ukuntu nkore ba communiste naho nyene Bibiliya zirarondera ngo ziturigwe. Hariho kwisubiriza kw'idini rya Kisilamu, naho nyene hari ibihugu bitari bikeho Bibiliya ziturirwa. Aho turavuga amadini yandi atandukanye n'ibintazi vyinshi vyabereye intambamye
Bibiliya ko yinjira mu bihugu nko muri Amerika Latine, iwacu muri Afrika aho twari dufite amadini yacu. Bibiliya yaragwanijwe imyaka yose, ariko Uhoraho yarashoboye kuzigama ino Bibiliya gushika n'ubu kiracari igitabo ca mbere mw'isi gisomwa kandi kirongora ubuzima bw'abantu. Ariko kandi Bibiliya yaragwanijwe imbere, ni kuvuga yaragwanijwe n'abitwa yuko bayemera ariko bagerageza kuyisobanura kutariko, kugerageza kuyijejanga, kuyonona, kuyihonyanga. Ariko gushika uno munsi murabona nukuri ukwizera guhamye gufatiye kuri Bibiliya kuracaseruka. Nivyo hari ibinyoma vyinshi, nivyo hari abayisobanura kutariko, ariko umvyukuri ari igitangaza c'ingene yagiye izigamya imyaka yose. Bwa kabiri nivyo twita le mystère, ningene Bibiliya ari banga ridasanzwe, aho ibivugwa muri Bibiliya tutari kubishurirwa ukundi kiretse ari Imana yonyene ibivuze. Gerageze muyumvire, ninde muntu uretse Imana yonyene yari gushobora kuduhishurira yuko umunsi umwe iyo Mana nyene izoza kw'isi ikabaho nk'umuntu kandi igapfa ku musaraba kugira ngo abashobora kwizera ico gikorwa kidasanzwe baronke ubugingo budashira kandi baze bazuke imibiri yabo izuke, naho yapfuye ikahinduka umunyota igasubira kandi ikazuka, kandi imibiri yabo ikifatanya n'imishaha yabo kwinjira mu bwiza bw'ibihe bitazoshira. Nta kuntu ubwenge bwacu bwari kwivomamwo kino ciyumviro c'uko umunsi umwe Imana yamye ibihe vyose izoza ikavuka nk'umwana mutoya. Irageze murabe ikindi kintu no kwita akarangamutima ka Bibiliya, ingene Bibiliya yera, ingene Bibiliya itunganije, ingene Bibiliya itunganye irimwo ubugororotsi, ingene Bibiliya iyo urayisoma ubona yuko ibindi bitabo vyose biri hasi gose cane ugereranije n'urugezo Bibiliya iduhamagariramwo kwera, kugororoka, ubushobozi bw'Imana, gutungana kw'Imana, n'abantu batandukanye bagenda bashozwa nayo gutungana. Ikindi kintu tworaba n'ubuvugishwa buvugwa muri Bibiliya bwavuzwe imyaka n'imyaka, hanyuma bugashika ama empire atandukanye imbere yuko avuka. Abavugishwa baba bavyeretswe kare imyaka myinshi itarabaho, mu nyuma bakerekwa ingene ayo ma empire canke ubwo bwami buzokugwaho. Iki tuta vyose n'ingene Kristo imyaka myinshi cane imbere yuko avuka nayo nyene yavugishijwe mbere n'amadetaye menshi cyane y'ingene azovuka, ahazovukira, ingene bizogenda, byose bigatangwa ibinjana vyinshi Kristo ataravuka. Ikindi kintu gitweka ko Bibiliya vy'ukuri ari ijambo ry'Imana n'ibitangaza bidasanzwe bikorekera muri Bibiliya. Nivyo hari ibindi bitangaza vy'amamaji ushobora gukorera mu yandi madini, ariko ibitangaza vyo muri Bibiliya ubona yuko biri pure kubera biserura bwa bugorotsi bw'Imana, zambabazi z'Imana, cagirwa c'Imana, kwa gushobora kw'Imana mu buryo bw'umwihariko. Ikindi naco twovuga ni ikintu ca honnêteté, ningene abanditse Bibiliya batagerageza kwidealiza gose cyane ngo bandike ibintu by'ibitangaza gose cyane ku buryo kugira ngo aforce Bibiliya ko kibi gitabo kidasanzwe, ibintu byose bagaca bavyandika mu buryo bw'indenzarugero. Oya, yuko asoma biribona ko igitabo c'ukuri kirimwo bino honnêteté, kirimwo kuvuga ukuri ku ruhande rw'abariko barandika. Tubona Dawidi naho ari uwo twita sokuruza umwami Yesu Kristo, ntikibuza yuko abanditse Bibiliya batwereka ingene yasambanye kandi mu buryo budasanzwe, naho Noa Imana imuzigama kugira ngo abe nka Adamu wa kabiri atanguze une nouvelle humanité. Ntikibuza ko bitwereka ingene yanyoye vino gushikaho impuzu zimuvako. Aburahamu naho twita sokuruza w'ukwizera, ntikibuza ko Bibiliya ivuga ingene yabeshe. Hari ukuntu Bibiliya ari nyakuri, abavyanditse umenga ntibarafise umwitwariko wo gushaka gukuraho akantu kose kagaragara ko katameze neza kugira ngo Bibiliya urubugo rutabonene ubunyengene rwakorotse ruva mw'ijuru. Oya, abanditse Bibiliya baragerageza bakavuga ibintu uko bisa uko bimeze, bakongera bakerekana ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana n'ubushobozi bw'Imana hagati na hagati y'intege nke z'abana b'abantu. Ubwa nyuma ni kuraba effet ya transformation, ni kuraba ingene abantu batandukanye mu bihe bitandukanye bagiye bahezagirwa kandi bahindurwa ingeso zabo, kameremere zabo zigahindurwa rwose cyane na Bibiliya. Mwiyumvire ku bamisiyoneri batanze ubugingo bwabo baza kuvugira ubutumwa abantu batazi. Mwiyumvire abantu bahevye amagara yabo bakahamwa bakicwa kubw'ijambo ry'Imana. Mwiyumvire abo bakirisu batanze ubugingo bwabo kugira ngo baserve abandi bantu, haba mu kubavura, mu kubagirira neza. Mwiyumvire abakirisu bagwanye kugira ngo ja traite des esclaves bishobore kuvaho, abantu nk'aba Wilberforce. Hari urero bwinshi, nawe wiravye ushobora kuri kuranyumviriza uravye kuviga utanguye gushobozwa kwizera Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, uraho ingaruka vyageze ku buzima bwawe. Ni ikimenyetso kidasanzwe cerekana ko vy'ukuri Bibiliya ari ijambo ry'Imana. None rero tworangaza tuvuga ati mbega
Imana yaduhaye iki kidufasha, canke yaduhaye uwahe murongo udufasha kumenya ko turiko turabaho tuyihimbaza canke tuyihesha icubahiro ni Bibiliya, ariryo jambo ry'Imana. Ikibazo ca gatatu kivuga ngo mbega ivyanditswe vyigisha iki nyamukuru? Inyishu: ivyanditswe vyigisha ivyo umuntu akeneye kwizera vyose ku Mana n'ivyo asabwa nayo. Ivyanditswe vyigisha ivyo umuntu akeneye kwizera vyose ku Mana n'ivyo asabwa nayo. Hano ikintu gikomeye ni kwiyumvira yuko tudafise uburenganzira twebwe bwo kugira ivyiyumviro kanaka ku Mana, eka no kuri twebwe n'ivyo twibaza ko Imana idusaba, kiretse gusa ico gicapo dufise kuri yo no kuri twebwe n'ivyo dusabwa ari igicapo cacafywe na Bibiliya. Iki ni ikintu gikomeye gose cyane, kuko ndibaza yuko turi gutumbaho mu bihe aho abantu batitwararika nyimba igicapo bafise ku Mana candurutse kiva muri Bibiliya, ingene bitahura n'ingene bibaza ko Imana iriko irabasaba, ko ivyo bintu vyose biza vyiburuka mu gutahura ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri ntidufise uburenganzira na bukeyi bwo kwicapira ikindi gicapo c'Imana bitandukanye ico Bibiliya iduhereza. Ico kindi kintu cose kiba ari ikigirwamana, ico kindi kintu cose kirayimanura kandi kirayitesha agaciro, kandi kizohanwa rwose nayo. N'ingene twebwe twitahura, n'ingene twebwe twimenya, n'ingene dukwiye kwitahura mu bijanye n'ivyo dusabwa kuri iyo Mana, kuvuga ngo imigenderanire y'ivyo dusabwa hagati ya twebwe n'Imana, ivyo bintu vyose bikikwiburuka biva muri Bibiliya. Tuzofata kumborera kandi karyo ikindi gihe ko gushobora kwagura bino bintu. Nakoze kwa mbere tuzobandanya ibindi bibazo bibiri. Ntimutinye ngaho ushoboto kuko so mwijuru bimuhimbara kwa ubwami inzu nziza. Yemye bushobota ntimutinye kuko so bimuhimbara